atekera Burundi apana abantu uburundi reka ndamwifurize ko Unagire ibihe vyiza Big Fizzo batwe yamaze gusopa asha sepa bobo ibere mu gigo cyo cyayitari yagiye mu Italiano kuruhuka yagiye no kwamutsa umuryango ndazinda kwimba umuryango azoza dusukamwe superwoman Lindi alright nuko ni mugani deziro naruko indirimbo yose ngangare indirimbo yakozwe na Collie the Mange Collie the Murozi ikogwa video na Landry Espe kuva muri Grand Pictures yandikwa na Monaco kuva muri Isanamu gang ariko gusa Isanamu bagiye bakoze project gusa byaraheze bacamo kujya ndirimba gusa imwe ndirimbo yaryoshe bro kinjohera we bajya abana we Isanamu yego harimo igisindu gisimba ni ibintu nyine très dangereux oya tudufise impano tutafise impano bro mu gihugu cy'u Burundi tuvyemeza tufise impano zirahari ahubwo gusa aba banyamitahe vraiment iriya mpano hariya urayibona iriya mpano iriya ayo twatwakiye iri hariya Nyambize ingena umvise no verse ya Monaco mveretse cyamafongi mboka zabote ya turi in the building turi ko dukora kakadi nyambize ne yinjira shako kubitira sari pay ere wara aka Monaco murgendo gwagasaga nta wuca ku ruhande nguhambe bamhambe mwisi y'agacedere nta vy'ubukambwe ngutangatange ngutange gutera intambwe umwana w'umuntu ndi ntambwe ndi mvangi impande n'impande gisindu gisimba gafunda gafundi gasimba igisindu kizana amatiku rapuno muziki ngamije n'inkingi ofisi banchiros amde ayo mwana kabisa mwana yubawe afite ka kona yakoze na iri pro bro ndagutiyo ndirimbo man ndagutirimbo ndagutindira mubizi nawe sha ucahaca mubizi nawe ucahaca wambaye boniko tubayeho indi bivuga ubuzima bwiwe ari byo buzima bwiwe ngaho twengwa nabo wahaye umenga twebwe karabaye mana we turabe awubona turababaye ewe mana raba turi kumushwarara aho turara ni muri iyi yarara tabara niwe turaba abo tuvyara ntibazobibirara nato dufise imipango dufise anyway ngo dufise umupango dufise iki nibyo bitandukanye cyumva ni Monaco umwe yanditse indirimbo ngangare Big Fizzo rubambo tunyarukira ku mutumire wacu naso yundi yitwa tugende hariyanyi kwa Soleil official kariko kano garuwa Soleil official okay kariko abana b'igihugu bariko barakora ushima yuko barakora baje ku mazina ateye ubwo aba bana bariko baraza muri no industry y'ubu ariko baze kutuzina dutese nakira kumva bumva we bakubwira ati mvugiza karimbo ka Soleil official no fait ko gusa c'est Soleil c'est tout ugenda nyene Soleil qui est Soleil navyumva ugenda kubwire bigi ibipfa biza kwa ivyanka kare none gasha okay amuruvyogo official aho uvugenda kwiga indirimbo yaruvyoko kwe bahoze mu nebindi ni bamwe avyumvise dufise mutumire mu Rwanda Black FM tugatumwakira ariko namenyesha ko makuru twageze bamenyesha yose muze kwasanga kuri Black Media atagisabwe gwera hari mu ntara makamba iko birabe mu ntara makamba mumvise ko dingira ugamba ari yari kumwe aza kutubariza amafoto ma video update zo muraziro nige bitandukanye biko birabe mu ntara makamba ndavuga ari kuri nkuru nziza stadium muri rw'amahoro habona ko ari inzo gatandukanye bagiye gushigikira Burundi nabigiye bitandukanye byose muza kusanga kuri Black Media haba Facebook Instagram wandika Black Media amafoto agenda atandukanye y'abastar bari bariyo twibutse kandi ko kuri Flambeau de la Paix akenshi buri gihe bose baba bari en blanc ahubwo nanuze na tennis du jour uyu basizweho uzambaye impuzu zera ni impuzu zera nuko tumikaze umusizi washikari bucane bavuga ko my what karibu cyane ma anyway ladies and gentlemen Chana kubavuga ati my talented girl my talented girl ni jambe tunabona nyina ni office reka tumwakire nkuru sijambe mbonye ni jambe reka tumwakire nanje ni jambe mbonye sawa reka tumwakire ko tuvuge ngo ladies and gentlemen put your hands together for Soleil official welcome urameze neza ariko gira ka microphone ka vuduzi ijwi kugira ngo tu iyo muririmbyi aba muririmbyi kaze nyira wakerebuka ugacangamuka genda fresh urabona udusoni hari ku munwa umurundi kazi dusoni no kumeze neza rero
ego meze neza kari muri Black FM wiyumva neza ndibaza ego cyane ni ryambere muri Black FM atheni ni ryambere guza interview yasijyambera gusa nijyambere nje muri Black FM wiyumva gute ugira mutse akunzi bisamizi Black FM gusa tubwenge wiyumva utuna baramutse akunzi bisamizi Black FM numva nyene meze neza hameze neza cyane aka klima ni fresh hari yanye iguma ikorana ni climatiser urumva ko ari fresh sana yego vraiment nyene hameze neza comme si ahantu hose wagiye ahantu menga waragira nkuku no musabana ko atavye ndiko ndagira et voilà merci beaucoup qui est Soleil? Soleil ni novugana umuririmbyi mushasha ego maze kugira indirimbo yanje ya mbere imwe na nyene twayikoranye n'uwundi si wanje jenyene awundi twayikoranye yitwa Gady sanze ndi umukinyi wa filme ego ariko mukiya wa filme ifo nyine ko tuba sharp nyine atubashaka kuba akunda gukina rega bigi biravana n'ivyo ukina gushaka akunda gukina atekereje canke ari umunyamasoni oya none ko mvema ndafise isoni bona umengo ufite nyine dushaka nyine ubwire vibe tuwe turyohewe tu vibing tugende ko turi blessinga anyway twatubwira ati aza kugira uko atubwira rero buza bwa ngimeze ego nsanze ndi umukinyi wa filme ni team Afrijifa TV ndi umunyeshure wiga muri Université du Burundi campus Rohero abapwari twuba ajavuyeyo abapwari boba ariyo mpamvu amuvuka he mvuka imuranza mu Bukeye umwana mu bamika uraza abanyabuke abarimvyi bari ndakubwira yewe hari impano nyinshi hariya baberi music usanya abanyabuke wanyu Masterland nawe nyina hariya Elisi Greta ni wa hariya hack bafanira vine mbaga fanira vye sumya fanira vine n'umunyabukeye n'umunyabukeye nawe nyumva ni muramvya ndanamishe ko bade no na mustanteri wahoze ari mustanteri ara hosting no journalist ariko ubu ngo ni ntuze ni gouverneur buramatari governor urumva ko atora microphone kaja mwibarabara ati agahotinga ati none wo vyumva gute je vraiment ndayibona uko anyway ni ikintu ciza cyane gose atire mu ntamuramvye ni uvuka Bukeye hama cuva uje kwiga secondaire ca kaminuza canke bimeze gute wapira amashure yawe amashure yanje nahize secondaire gusa guhera muri 7e primaire nawe yize he primaire narayize mu Rutana wayi mu Rutana karuvuka mu ntuze abanyamuke mwese mubaya mugenda master ndavutse yakize kuhavuka hama namwe wewe yaje narahagarutse ariko wahavuye nawe arahagaruka wahavuye wiga mu kangahe hamugenda mu Rutana wiga mu kangahe nahabaye ahubwo ngiye gutangura 7e umva si wanavukiye wewe rero mu bisanzwe narahavukiye gusa sinahakuriye na master ega yahavuye afise amezi 6 tugende bukebuke uvuka mu Bukeye mu ntara ya Muramvya right ucuva uja mu Rutana ufise imyaka ingahe nageze gutangura ku ishure ndi mu Rutana ujya myaka 5 mu Rutana wari wagiye gukurira kwa bibi kwa tantine kwa oncle maternelle paternelle rubambo je n'ubu nshaka twerebuke je sindatara neza wavuye mu haji Muramvya ugifise imyaka 3 yari umuyabaga uja kuba kwa oncle ego oncle yaransabye akigira mariage ugende kumufasha utugo kwa domunzi no yandamusanga none umwana w'imyaka 3 wagiye gusa oncle maternelle oncle ntiyaba mu Rutana yakorera ino madame we yabari umwe voilà kuri centre none yagibaza ngo warugiye kumufasha udukogwa yarangiye kumusaga waramucungira kwaje kwa plan nari umwana anyway ucoyiga gushika 7e ava 7e 7e niho nacenja kwigayo usubira muhira mu Bukeye niga muri interna nyene y'ababikira mu Bukeye ya indi imwe ajyanye hama nyene niho nahereje gushika secondaire wahereza nyene mu babikira gashano kurimba wapi mada nararirimba nyene kubabikiye nyene zirimo z'inkundo nyene ngo ndakuba ngo ndagize iki ndakurabure turaza kuza neza kuri ndakurabure ujye umurungu aba bana bimuramvye barasukuru baza n'ibizina ngo ikimetemete ndakurabure no hama umaze gusubira mu ntara bamaze gusubira mu kibikira hari anyegure kwishure uca utanga kuririmba menye gute ufise impano wavyumvisemo gute byagenze gute ufasha kumenya like a story like behind y'umuziki wawe canke impano yawe ufise like profile ya muri rusange
Okay, ni ukuvuga kuririmba n'ibintu nakuze nimba nabyiyumvamo kuva kera nkumva ndabikunda nyene nkumva ko mbuze uko ndabikora gusa ariko ndabikunda rero ko yakumva sinaronka umwanya wiga muri internet umva ntiwoja muri ibyo ntivyokunda ni ukuvuga nyene ibyo gutangura kuririmba navyumvisemo ubu niga muri university niho byanjemo ajya wiga iki mbega muri kaminuza niga France igifaransa wize ndetse muri secondaire oya pédagogie na français ni ibintu bifatanye ni bon lisa uri muri IPEA IPEA français biga France institut what pédagogie appliquée okay uzi ko nanje burya nkeza université reba banyuriyanse muri haranye bamaye igiswahili n'igifaransa yapfuvye mu Musanze oya we ntiyapfuvye yaragiye shaje sinapfuvye kuko n'amana yariye ya université y'u Burundi we waratonze je rero nico gifaransa bampaye nawaje mu Faransa na we mu Giswahili nawe swarutse Giswahili plutôt sinagiye sinari no kurica bo jena natonze y'amezi 3 ane ahubwo ko nasavye mu INSP baca bahamagavuga ati abanyeshuri baronse muze muri INSP cyangwa mu Université y'u Burundi mu INSP anyway tugaruka kuri wewe mu kobwa wacu mutumire wacu I'm sorry hama ujega muri kaminuza abantu bari nko kubyo bokwimba kuja kuririmba wamaze kwimba kugoma kuja kuririmba wabibwiye ndamuja musi bigenze gute kuko nk'umukobwa kazwi uje muri subira kugora situ nkawe buvuye ruguru buje butamenyereye n'amatsi buje bakugora meze gute nyene kuririmba je navuga ati uko byo bimeze kose nyene ntegezo hazogera igihe nanje ndirimba kuko navyumvamo cyane amakuru tuvuze cyuko muri université y'u Burundi nyene basanga nyene umenga abantu bose n'abapoire hari ukuntu nyene bari different n'abantu nk'abanyi gendazi benshi hajya bose batahura ivyo urimwo wewe n'ubundi ko nyene bakivyumva bavuze ati nyene ati yaramenje kura muri famille nyene ntibavyumva basi nabo twigana nyene bakavuga ati katurabe iyo ndirimbo nyene ntibavyumva basi ariko nyene je mvuga ati nzobikora uko bizoba bimeze ariko je amatsiko mfise shaka kumenya Soleil n'umwana wa kangahe je ndi imfura mu bana bangahe mu bana donc hari habo kuri papa ariho nabo kuri mama wibaza yuko hagati ya mama na papa wibaza yuko ari inde ufise ko support ndende cyane gose mu bintu vya muziki ni papa kubera iki ko ari we mfite mama masi oya mama nawe uhari yagiye tajumana toutes mes condoléances oya nana kimwe navyakiriye voilà ko twaturiye ko cyo kuja muri studio rero wagiye bimeze gute ninja gutwaye for the first go jamu nindi yagufasha ukuboko avuga ati tugende watumbereye kwande wiyakiriye gute mikro yibonye gute ku munsi wawe wandi kuvuga twaravuganye na nuwo nyene ragadi kwa we asanzwe atari ino ari bari muri Kongo diaspora mu Kongomani diaspora muri Kongo ni mu Kongomani cyangwa mu Burundi oya no mu Burundi gusa ni yabo niki makwe ndimo ni yari cyangwa yari yego niyo yarari yarungi kamajwi okay kuvuga nyene yarabisavye ngo muririmbana amwasa muzinanye rero oya ntitwe tuzinanye bya cyane ahubwo barabimubwiye sinyene baramubwiye ati kajya kana sinzi ibyo bamubwiye hamarandondera arambwiye ati je ndashaka ko twakorana indirimbo ndamubwiye ati majama kimwe nabona nimo nabona oya ntitwari bwabo aho ntitwabo basi ntitwayikoze turi kumwe okay ako murabona oya turazinanye bisanzwe ariko nyene twamenyanye kubera indirimbo okay hama nyene indirimbo turayitegura musanze novuga ko ari we yanshizemwo esprit cyane yo kuja muri studio kubera ko je umwanya umwe nariyumvira ati nzobijamwe mpejeje ku ishure gusa we yaranshizemwo nyene iyo esprit ndumva ko noja muri studio warashoboye ubona uzoshobora kumanaginga nubwo ntazi umwaka ugezemo kuri universite ubona uzoshobora kumanaginga umuziki n'amashuri carimwe nk'umwigeme ego je nibaza ko nzobishobora kubera ko na filme nayo nyene iratwara umwanya ariko ndagerageza nyene gupanga umwanya wa filme nkapanga n'umwanya wo kushura ka filme twaza kugarukaho gatoya twanze twibande gatoya ku muziki sivyo twanze twibande gatoya ku muziki wibaze ko nk'umwigeme ikintu utegemeye cyane gose cyatumye wumva woja mu muziki kuko nta kintu na kimwe umuntu akora adafise vision adafise objectif wibaza yuko mu muziki we nk'umwigeme utegemeyeho iki
icambere coco ndabikora ndabikunda ni ibintu nyene numva bindimwo iyo ndiko ndabikora ndumva nezerewe hama ikindi naco novuga ati nzokuramwo ndashaka novuga hariho nk'indirimbo shaka nyene urashobora kuririmba uriko uratanga impanuro canke bivanye nyene n'ibindi bashatse kuvuga muri ndakurabure muri ubanze udusigurire nuko babivuga abivuze gute oya ndakurabure ni kirundi ico cyane ndakurabure donc ni muri iyo sens avuze ndakurabure ntaba atayikwera ko muri iyo ndirimbo niko navuga ko biri kose okay basi mu bya vrai nyene ndakurabure musanze ni ndakurabure okay ndakwiga kubera uko kuntu ntibyashobotse ko twaririmba ngo ndakurabure kubera ko umva yari gucita sens ahubwo acitamara muranabire kuri abarinzi urazi ko bararinzi bari kuriwe kuvanga uko bashaka indimi barabire ko nk'iconyi kirari ku dusiguye rero ndakurabure wakitwe mu essence iyi ndirimbo ni true story cyane ya si true story ako gusa nakivuze basi ni muri sense yo kuraba nyene kurabura aho turumvikana basi kuraba mukarabura none yari yarabishijwe ni kuvuga tuvuga yari yarabishijwe ni nukuvuga basi ni muri sense yuko yari yarabuze urukundo basi acararaba yombura murabo hama wewe ucubaza urasuka kwa amazi uwo bari kumwe novuga dufata yaramurabitse yaramwishe aragamwishe nyene barashira kwivura barahamba hama wewe ucubaza n'amazi uramena ko tindakurabure nyene candamurabura nyene ukuntu nyene sinzi okay barakureba barakudendereza wowe warabujiki Soleil reka banze turondere umuti wa muhungu baramudendereza aho sanga ugenda wararavye utabizi usanze yararavye uwo bagendana yaramurabitse umuhungu wa kera arajyanye arashitseyo yaravye uramuciye ko sinzi uvuye wamurabuje je namurabuje urukundo mirakomeye no kundi bayikoreye muri Hop Talents Hidden Talents by the way hara kwa CPG niwe yakoze indirimbo ariko ni nyene Hop Talent ni Hot Liver na madame we hari anye Sandi w'Imana reka ndamuramutse no indirimbo abana yuko kandi burya muragitangura afise ama views nka kuri YouTube simake ni menshi ahubwo festation simake ndakurabo mukaza kuturirimba ino ndimba twumvisha neza twinga turaza kuraba amatwa turabuza inkunda ino ndirimbo rero ushaka bayindara hagati yanje nujya ushaka umwe gusa urabura umwe bambe turabe twese buza kwikangura asanga ameze neza muri twara mubona burabura ndugegeje kuraba rega bashaka mwese umenga ndabuzo buko kandabe je nije ndemvye maze bindira batarabe kwanze araza abavuze ngaho uco nimero zero cyo ngerageje kuraba mwese mbona mufise kweli anyway nuko indirimbo yakozwe na CBJ kuva muri Hidden Talents Records hariya mu Kigobe hajya isamizi mugenzi wacu kundi ruhande rimwe na rimwe iyo ugiye muri studio nk'umwigeme je nkundakubwira kenshi no kubabaza rimwe na rimwe je ndakunda Peniel bro Peniel ari nizikazi we bose aza kuririmba iwe amugize ukuri uja kuririmba ibi nibuzo navyo we niye impano maze kuguha umuntu impano amaze kugwana uvuga yuko uvuga ati no mpano kabisa yantebwo ati kandi tera nebwo ati kandi nasanze kabisa yakubisa hababaza niye impano bagwaha uko bikose mu muziki wanabesha guha impano ejo masende yatubwiye ati jewe abigeme bakunda kuza bama banyereka yuko basanga hari difference muri master music kuko ari giye baruha canke turakora hamekanguma ko bajyama ngahanye ti mugabo bigenda byo kuri barakangagurika ati warara ati jewe wanje ntabihaba ati nikimenyamenya baravyivuga iyo basohotse ati mbega studio ati mbega uburaro hama we nawe ukija muri studio impanuro ya mbere bakubwiye ati pa scripa niyi yakuze ku mutima uravuga ati je umwana w'umukobwa ndagiye mugabo aha ndabe neza chunga sana we niya musanzwe si umwe kandi si babiri babimbwiye
ariko barambwiye ati musanzwe uri umukobwa ugiye muri ibyo bya music nyene kenshi barampa ama example menshi bavuga ati naje nyene ndamaze kubibona bagoye izihe example Example nyene. reka doreze twumvise ko ntatubwire impanuro reka ndacavuga impanuro ndabibabwira barambwira ati benshi abakobwa bakiza muri music ngo entertainment ngo bayita ngo ni entertainment entertainment nyene ngo barabinjiza nyene bakambwira ibintu byinshi barabinjiza kugira ngo bicamamare bakwinjiza gute ntabyo nzi nande ari we wambure reka wewe bakubwiye ibyo uratahura rero barabinjiza oya basi ngo umva bakliya ni barakwinjiza, bisanzwe bakliya utubwire ati je impano bampaye yankoze ku mutima kandi arasanze ariyo niyi bambwiye ati nukuvuga haza benshi bokwereka ko gukorera service kugira bakuduze bakavuga ati urano uracari mushasha kugira ndakuduze bigenda uku umva bakagusaba bigende Jara ko ndabivuga byose urumva ariko batumvira bisanzwe bamwe bashaka kuba baririmbye hagiye usanga iyi impanuro ugira utange abo nabo bayumvirije acavuga ati ntitukigiyeyo turagiye mugo tugiye kugira gute tugiye kama komando ego nukuvuga baze bagusaba ko mworyamana donc kugira kuduza kumva ko mwanza kuryamana ariko nene naravuze ati jewe nkanje nyene nzi ico ngendera ego nka jewe nyene kugenda n'amajinisi ni gufura oyi nayo mugani wa bizo ni nyina ati ni gufura anyway nuko mwavyumvise kubona Soleil by the way rimwe na rimwe je ndibazana uzogenda no bita unabizi hazogegirwa muri studio uri kurakora oya nawe usanga n'ubu yararayeyo ntavyatubwiye mugabo yimba tarararayo yumve ko igihe kimwe azogira gutazwa kuko ibintu vyo kuva kwishure ntushaka kuja kwishure ngo ucuvayo ngo ucugenda ngo ntibiumva nivyo mwijoro kandi weekend nawe uri kwategura ama examen no gutegura kwitaho umuryango witegera uko ivyo bintu kwashaye anyway nuko indirimbo yitwa ndakurabure Soleil ariko bena Gady vibe yemeze gute muri studio igihe wakoye ino ndirimbo ibaho tuza kugira tuyumviriza turimba ino ndirimbo ariko mukaye bantu tubwire vibe yari imeze muri studio wiyumva gute uvuga ati suya mwibi duzijwe manura byemeze gute nk'umuntu agiye muri studio yambere nk'ico novuga cambere canyoheye nuko yambwiye ati ubaye muri bake benshi baza tumarana amasaha menshi ndamwereka ati gira ukusubiramwo ibi ako yarankosoye nyene indirimbo narayiririmbye arayumva uko ndayivuga arambwira ati nkaha vraiment byari kugenda uku nyene nta na 30 minutes novuga ko namazeyi nyene ndayikora ndaheza hama arambwira ati kuhaje nyene bigumye uku ni ati imbere ni heza jewe rero nshaka kumenya ngo ku ruhande rwakoze indirimbo no ku ruhande rw'iwawe nk'uwagiye kuyikorerayo we ku ruhande rwawe